bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Twarabemereye kuri Axia Vibes TV ko tuzokwama tubaronderera ibiganiro biduza iteka ry'umuntu, tukarondera n'abatumire badukuza mu kwemera bakadukuza no mu bwenge. Uno munsi rero twatewe iteka kuri Axia Vibes TV nukwakirwa na mama Flora Nduwayezu atwara ishure rya Michel Archange y'Ubujumbura. None rero ntamaze akanya nagomba ndamusabe ndamwakire. Mama kaze kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Muramutse abariko baratwumviriza. Bakunzi ba Axia Vibes TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Namwe mase amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Ego cyane murakoze. Hano rero mase kuri Axia Vibes TV turafise umugenzo mwiza wo kwidondora. Naho nari nabiciye ku mayange mutwidondore mubishoboye mutubwire aho mwagiye muraca kugira ngo mugere aho ubu butumwa mwabushinzwe no munsi kuva mwiriwe Imana irasigisha rwose. Nkuko yamaze kubibabwira, nitwa mama Flora Nduwayezu. Ego. Ndi umubikira muri Mukama. Ubu nkubaye ndongoye ishure rya Michel Archange y'Ubujumbura. Ego umutumwa nagenda ashira amazi y'isi itari mike muri uyu muryango w'ababikira bene Mukama. Nkaba maze imyaka ishika 20 irenga ko gatoyi ngize indagano mu muryango w'ababikira bene Mukama. Baragenda aca si henshi, narabaye ngaha ndanguriye umutima ngaha nyene kw'ishuri umwaka wa mbere, hanyuma barantuma kuja kwiga Ngozi. Hanyuma ntegereje ndagaruka ndasubira ndakorera ubutumwa ngaha kw'ishuri nk'umwigisha murezi. Hanyuma basubira kuntuma Ngozi kw'ishure rya Saint Archange naryo nyene risanzwe ryerekeye umuryango wa bene Mukama. Umuyobozi w'iryo shure mu mwaka w'ibihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 ushira 2015. Hanyuma ego namazeyo imyaka ishika 11 y'iryo shure. Ubu nkaba maze umwaka ndi hano ntanguye n'umwaka ugira kabiri ndi hano kw'ishure rya Michel Archange y'Ubujumbura. Ego cyane murakoze mase kutubwira ubutumwa mwagiye murashingwa. Hariho ico numvisemo kimwe muravuze ngo barabatumi mwaragiye kwiga kw'ishure Ngozi. Ibinye by'uko abasaserdoti abafurera n'ababikira biga mu ma universite dutanguye kubibona muri iyi minsi y'ubuyi. None iyo muriko murigana n'abandi mwabona arico kimwe ntaho abigisha canke abanyeshuri basanga babaye kihiye no kubona bigana n'umubikira byaroroha. Urabona muri universite murasangira murakirana amanote murahana isiguro ryo kugira ngo mutahure neza ivyo mwize mu ishure. Nk'umubikira mwari sanga mugasanga n'abanyeshuri murakirana neza. Ego cyane murakoze. Nkuko mwabivuze biramaze igihe abasaserdoti n'abihebeye Imana baja kwiga muri kaminuza, kandi naje sinari mbaye wa mbere ngiye, nagiye nsanga hariyo abandi. Aho nyene muri iyo kaminuza y'Ingozi nasanze hariho abandi babikira bigayo abafurera. Hanyuma jewe sinovuga yuko ntibyangoye cyane, kandi abanyeshuri bo muri kaminuza batwakiriye neza kandi bakiyumva bakadusaba ibyo tubafasha, kandi natwe tukadufasha. Gusa nyine nk'uko mwabivuze hari aho usanga barikeye, kuko bwa mbere wasanga twagiye tutambaye umwambaro. Ntitwaba twambaye umwambaro tukaja kwiga twambaye impuzu zisanzwe. Bakaguma bibaza bakabona yuko umengo uwo muntu ntasanzwe nawe yambaye izo mpuzu nk'abandi, mugabo bakabona yuko uwo muntu umengo umuntu adasanzwe. Ndibuka yuko umunsi umwe nari ntonze ahantu ngiye gukoresha agafoto pasiporo, hanyuma nsanga hatonze abantu benshi, nanjye nca ndahagarara ndatonda mu bandi, nkabanza numva
uwari ngaho yakira abantu babwira uwo bosi wiwe bosi tuje ndabona umuntu adasanzwe atunze ngaho ameze nk'umuntu w'Imana ameze nk'umuntu w'Imana hanyuma uwo mubosi bari n'abakizwa umubosi aca arahamagara ngo munye ngo ari hehe baca barampamagara ngo umuntu w'Imana ngogera hano muramutse bose hama nca ndegera ndamuramutsa numva nyine birantegereje kuko nabo bose bari abantu b'Imana ngo bakabona yuko hariho akobonye karimo nyene ego cyane mama Flora murakoze none mwebwe mwarabaye umwana mutonya murabumwigeme ariko arakura murabumuyabaga none mudusangize gato urugendo rwanyu mwagiye muragira gushika mushikire indagano zanyu zo kwiherera Imana. Murakoze cyane kuko nyine bivuze ndavukiye mu muryango mvukira mu muryango w'abakristu bakunda Imana. Papa yari umwigisha akaba umukateshiste yigisha ijambo ry'Imana nawe yatwigisha ijambo ry'Imana tukiri muri primaire kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Akaba umuntu akunda gusenga cyane kandi nawe nyine gukundisha Imana. Muri famiye hariho umwanya wo gusenga iminsi yose ku mugoroba baba iwacu cyangwa abo kwa data wacu abo twegeranye twaca duhurira muhira tugasenga. Hama nkumva icimbiro cya papa hari igisabisho ubu ntibakivuga cyane mugabo hariho naho bakivuga basaba bihebeye Imana. Papa yari arasenga avuga ati Mukama dutabaza abasaseredoti benshi beranda Mukama dutabaze abihebeye Imana benshi beranda dutabaza abafurere n'ababikira benshi beranda. Agaca yongera ko kuri ico gisabisho n'abandi bose basanzwe bavuga agaca yongera ati uhereye aha mu rugo iwanje. Ico gisabisho rero yarakunda kukivuga. Hanyuma njyewe nakuze nk'abandi bana ngakunda gusenga uko nyene babidukundisha. Hanyuma ndagenda ndashika amashuri yisumbuye mbandanya ndi umukristo. Hanyuma jewe sinovuga ngo naragize icimbiro cyo kwihebera Imana nkiri umwana mutoyi canke nkiri umwana w'imyaka 10 n'ingahe. Iciyumviro icari bwazemo kuko kenshi niyumvira ko aho nari narakuriye hatari no kwiparuwase ntabona ababikira rimwe na rimwe saseredoti aje gusoma misa kuri ico gisata yagiye yazanana n'ababikira mugabo sinigeze niyumvira ko abo babikira ari abantu bavutse nkatwe cyane ari abantu nyene yagiye nibaza nti cyane abamarayika bakorotse mw'icuri. Rero kwiyumvira icyo kintu ntikigeze kinza n'ubu niyumvire ko nomera nkaho kandi mbona ndi umuntu asanzwe. Hanyuma maze kuja mu mashuri yisumbuye niga ku ishuri ry'ababikira kandi Imana ishimwe kuko niho navuye mbona yuko finalima ari abantu nkatwe. Hanyuma ndaheza jewe sinakuriye muri groupe vocationnelle ngo mvuge naragiye muri groupe vocationnelle sinigeze njayo naho mu migwi yose yo gusenga nari mu batambiramana nkaba mu bakoretsi nkaba mu ngendanye nkaba muri mouvement mariale nkaba muri groupe ami des malades. Ni ukuvuga ikintu cyose nabona kinkiza mu kwemera narakijamo. Hanyuma ndiga ndabandanya amashure mugabo iciyumviro nari mfise jewe mu kwiga kwanje nifuza kuzoba umuganga canke umucamanza. Niyumvira umucamanza kuko mbona mukuru wanje ariko yigatwa nkabona umengo noje no kwiga ivyo yize mugabo kandi nkiyumvira kandi no kuba umuganga ni naco caza imbere
kugira ngo nanjye nshobore kuronka ingene mfasha abandi na cyane cyane ko nari nagukuriye muri iyo groupe amide marade aho twahora tuja gusuhuza abagwayi tukaboza rimwe na rimwe turonse ibyo tubafashishe tukegeranya uburyo tukaja kuraba abantu. Mbe none muri ivyo bisata bibiri c'ubuganga n'ic'amategeko hari ico mwahavuye mwiga muri kaminuza? Yego cane. None ga mama mwotubwira ngena urabona ahanye muri ekleziya yo ngaho iwacu n'ahandi hose mbere hari imiryango myinshi, hariho bene Umukama y'iwanyu, hariho bene Tereza, hariho bene Bernadeta, hariho abanosiyade, hariho imigwi myinshi y'abihebeye Imana. Mwotubwira ngena mwahisemwo umugwi w'abene Umukama? Umuryango w'abene Umukama. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye sinakoranye ico ciyumviro cyo kwihebera Imana, ni iciyumviro caje nkoze mbere ndiko ndaheza amashuri ngeze mu mwaka wa nyuma, numva yuko mfise umuhamagaro wo kuja kwihebera Imana, byari byose niyumvira ko nobire. Hanyuma umaze kumva uwo muhamagaro wo kwihebera Imana, utegerezwa kwiyumvira naho ushobora kurangurira. Yego cyane. Imiryango yari myinshi kandi naho niga nyene hari ababikira, kandi n'abandi bariho mu yindi miryango bari hafi yaho kw'ishure, kandi rimwe na rimwe hariho n'abahora baza gutanga ibiganiro tukajamo pakiriyeziti tukaza kumviriza ibijanye n'imiryango yabo. Jewe kugira ngo ntore mu miryango w'ababikira bene Umukama, nuko ico gihe baza gutanga ikiganiro ababikira bene Umukama nkumva ivyo bakora, nkumva ubutumwa bwabo bwo kuramira cane cane abageze mu zabukuru, kubafasha kugira ngo basozere ubuzima bwabo neza mw'iteka umuntu akwiye, nkumva kandi ingene bitaho abantu bafise ingorane, abagwaye canke abo nyene bahebwe. Ndavuga nti ndabona hano nashobora kwisanga yumva ko nanje ndavyumva. Yego cyane murakoze. Hano ni kuri Axia Vibes TV, umutumire wacu ni Mama Flora Nduwayezu, aho tubandanya tuganira ku biganiro bidukuza mu kwemera no mu bwenge. None ga Mama Flora, umuryango w'abene Umukama kuva ugitanguye waciye wiyumvira ku bijanye n'ivy'indero, donc byo kwigisha amashuri yo batanga ubumenyi? Oya, mu ntango umuryango w'abene Umukama ugitangura ufise ubutumwa bwo kwitaho abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga n'abandi bagwaye. Ibyo kurera by'indero mu mashure ni ubutumwa bwagiye buza mu nyuma, kuko twashaka ko umuntu tumukurikirana kuva ari muto. Uravye abana batoyi twakira muri maternelle, tukabandanya bakiga bakagera bakabimiyabaga bakagera muri secondaire, hanyuma tukongera tukabungabunga n'umuntu amaze kugera mu zabukuru gaheza kugira ngo abe umuntu w'iteka agire igihagararo n'icubahiro mu bantu. None ga mama, hano mu gihugu iwacu amashuri y'abene Umukama nangahe, angana gute, agera ku ngero izahe? Murakoze. Amashuri y'abene Umukama ni amashuri ashika kuri ane mu Burundi. Hariho iri shure rya Michel Archange ari naryo ryaboneye izuba ayandi mashuri, ryatanzwe mu mwaka w'1985. Haheze imyaka mikeyi umuryango utanguye ko watanguye mu mwaka wa 2007. Hanyuma haraboneka n'irindi shure ryo mu Kinanira, Notre Dame de l'Annonciation. Mu nyuma haravuka ishure i Ngozi ryitiriwe abamarayika bakuru yitwa Ecole Saint Archange de Ngozi. Mu nyuma haravuka n'irindi shure hari igihanga ryitiriwe Notre Dame de la Visitation. None muri ko muraraba muri ayo mashuri yose mwigisha mu bisata ibihe kugira ngo bazokumva iki kiganiro cacu
bazomenya ati nitwaja kugenda kuri Michel Archange y'Ubujumbura twaja kuri Notre Dame de l'Annonciation canke iyo Onye des Archanges y'Ingozi tuhasanga ibisata ibyara. Yego murakoze cyane. Kuri ayo mashuri yose iri murumba iri ko rikuze riko riragera mu zabukuru. Yego ririko maternelle, primaire na secondaire. No secondaire muri poste fondamentale hariho ibisata by'ubuhinga, section des sciences, gisata c'indimi, gisata c'ubutunzi. Hanyuma kuri Notre Dame de l'Annonciation naho nyene hariho maternelle, hariho primaire, hakabaho na secondaire, hariho igisata c'ubuhinga, section des sciences. Hanyuma n'Ingozi nyene niko koko ni nk'iryo ryo mu Kinanira, hariko maternelle, hakabaho primaire na secondaire n'igisata science. Aho igihanga muri gitangura bageze mu mwaka wa 4. Yego tugaruke kuri iri shure twagendeye rya Michel Archange y'Ubujumbura. Twumvise yuko ryatanguye mu 1985. Ni ishure rimaze igihe kinini, kandi iyo turiko turumva abantu barivuga tworigereranya n'iki bintu vyakorewe mu Budagi, ni ibintu biba bikomeye. Ishure ryanyu naryo urumva ko rimaze igihe kinini, no gushika uno munsi riracari ishure bavuga ko ritanga ubumenyi bwa karite bw'ingirakamaro rwose. Niyo bariko baravuga batondetse ayo mashure, ishure ryanyu rigumariza imbere kandi mwumva ari ishure rimaze igihe kinini. None mwotubwira ko kabirya mukoresha kugira ngo mube mutanga ubumenyi bw'akanovera abanyeshure n'abavyeyi bagume bari burumbira. Yego murakoze cyane. Ndabashimiye no kumva yuko gushika mu ishuri ryacu rivugwa neza kandi rihurumbirwa. Sinzi ko namwe mwaba mufise n'umwana yiga hano. Nari ndamufiseyo mu minsi. Ariko inshuti zanje ziriyo, abasengezana banje bariyo, abana bakuru banje barahari, n'abo mu muryango benshi bariyo. Ubutumwa bwo kurera ni ubutumwa butoroshe. Ni ubutumwa butoroshe busaba kwitanga, kandi bugasaba urukundo rwinshi. Hanyuma ngaha ku ishuri ryacu turagerageza kumvisha abigisha abarezi, kwigisha abigisha abarezi baza kurera ko baje gukora ubutumwa batari ku kazi. Batari ku kazi, mvuye ko bari ku murimo w'Imana wo kurerera ubundi n'Eklezia n'isi yose. Hanyuma bakabikora babikunze kandi bakumva yuko abana batuzanira ngaha mu gihe bari ngaha mu minwe yacu ari abiwacu. Yego ntibigisha gusa, bararera. Tubita abigisha abarezi. Hanyuma umwana agakura ari n'icyo atinya, ari n'icyo yubaha, kandi tukagerageza gukurikirana indero yabo. Rimwe na rimwe bakavuga yuko dukara, ariko kandi biranagoye ko umwana umurera utamutera igitsure ngo hari igihe bikenerwa yuko umuntu amutera igitsure. Ico kibazo cyo gukarana kibisha ndaza kwizana inyuma sindacibagiwe. Hanyuma bakabikora nk'ubutumwa kandi bakabikora babikunze. Abana bacu twifuza yuko ari abana bakura amateka, abana biyubashe, bakubaha abandi. Hanyuma tukabarera no mu karangamutima k'umuryango w'ababikira bene Umukama, nka Bikira Mariya ko boguma babangukiye kwakira ugushaka kw'Imana, babe disponible mu gufasha cyane cyane abantu batishoboye canke bari mu ngorane. Hanyuma abo bana bacu tugashaka ko tubarera muri uwo mutima. Ko rero tuba dushaka ko umwana yaciye mu biganza byacu akura ari umuntu witeka, yiyubashe, yubaha abandi. Nibyo duheza tukabatoza hakiri kare bakiri abana batoya. Yego cyane murakoze. Natwe kuri Action Vibes TV ikivugo cyacu ni iteka ryawe, iteka ryanje, ukwemera kubyara ubuzima.
none ga mama mwotubwira ngena mutahura ijambo iteka mbega muriko muraraba muri ibi bibondo muriko murarira kuri Michel Archange murabona iryo jambo iteka barigendera barikurikira bakiyiteka bonyene mbere bakariha n'abandi n'abavuye hano mukumva ko babandanya bagendera iryo teka. Ego cyane ego ijambo iteka je uko ndaritegera ndumva yuko ari ugukura ugakorana ubuntu ukubaha abandi ukongera nawe ukiyubahiriza ko umuntu w'ijunja n'ijambo umuntu w'igihagararo kizima. None muriko muritegereza muri ibibondo byanyu murabona bariho abantu b'ijunja n'ijambo abantu bihiteka bonyene baka sinzigana kuvuga mu kindi bakabafitiye aho mico baba bari muri uwo mwanya w'ishure. Ego cyane ego muri abana bacu turababona mbere ni na benshi. Ego cyane ni na benshi ubona yuko ari abantu bafise indero nziza bubaha basonera abandi ni nacyo mwavuze n'abandi baratwumva bakivuga yuko ukuye n'umunyeshuri wo muri Michel Archange bitandukanye rwose n'uwiga ku yandi mashuri y'abigenga. Ego no ku yandi mashuri uravye indero n'ukubaha baba bafise birabatandukanye n'abandi mu myitwarire yabo ukabona yuko bari n'akantu gasumbirije utabandi bakora. Mama ntihe ndiko ndaradona bariko baraturaba bihweje neza barabona ko muri abaroma no kuvuga abakatolika none ga mama hano mwakira abana bo mu miryango y'abaroma gusa canke murakira n'abandi bo mu yandi madini mbega nimba mwakira abandi bo mu yandi madini mubafata co kimwe babandi bana bo mu yandi madini barisanzura? Kw'ishure rero twakira umunyeshure umwana uwo ari we wese tutaravye idini tutaravye yava hanyuma bagera ngaho kw'ishure bakagira umuryango wa Michel Archange ku buryo biyumva nyene yuko niyo bahuye n'ababikira bene umukama amwigisha canke atamwigisha aramenya ati urya ni murenzi wanje ni muvyeyi wanje. Hanyuma tunabigisha gusa ivyo mw'ishure turabigisha n'imibano n'ingene bashobora kubana n'abandi. Ndibuka umunsi umwe nariko ndigisha ndafata akanya ndaganiriza abanyeshure mba ndababwira témoignage abari abanyeshure bahari Buta ba seminari igihe bategwa ndababwira uko byagenze hanyuma ndaheza ndababaza kugira ngo numve yuko nabo nyene uwo mutima w'umwe kumva yuko bagize umuryango yuko ari wo bafise. Hanyuma ndababwira nti none mwavyumvise kuko abana iyo bariko barumviriza inkuru nk'izo z'ubuzima busanzwe atari ivyigwa barakurikira gose kandi kubona ko bari interesse. Hanyuma iyo nkuru barayumvirije neza nk'ibitabo c'abarya abanyeshuri nagisomye ndababwira uko byagenze. Hanyuma ndababwira nti mbe none mwebwe nk'ubu totegwa bakabatera ngaha mw'ishuri bakababwira bati abahutu iburyo abatutsi ibubamfu muca mujahe. Hanyuma bamwe baravuga ati umwe aravuga ati ntacyo tuzi ntibazi yoboje kuko kuri Michel Archange ntabahutu bahari nta n'abatutsi bahari hari abaregwa. Hanyuma nca ndababwira none vyogenda gute umwana umwe acarambaza ati je noca mbanza kubabaza abo bantu baje bo barabahutu canke bo barabatutsi numvise abatutsi noja ku ruhande rw'abatutsi numvise abahutu noja ku ruhande rw'aho yakoresheje ubwenge uyu. Hanyuma undi wa kabiri nawe acarambwira ati none ico gihe baje kudutera niho uzobura ndabajije ambaje ati niho uzobura ndabaza ati kweli jewe uba yari uzobura icyo gihe bazodutera aho uzohagarara niho nzohagarara nzocaho kwa kundi ko kwiyumva mu kuvyeyi kandi babona ko umengo no baproteja nk'abakingira abo bantu baba bateye nibaja guhagarara mu magazi bakabona ko umengo baba bakingira. Hanyuma ubundi wa gatatu aravuga yari n'umuderege arahaguruka aravuga ati
hamwe baduteye ngaho kw'ishuri bakatubwira uko noca mbwira abanyeshuri turi kumwe nibahaguruka mbere ndabereka ibyo twumvira baca barahaguruka dufatane amaboko duce twambaza Saint Michel Archange aca barafatana amaboko nzanumva ngo Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon que Dieu lui fasse sentir son empire nous vous en supplions et vous princes de la milice céleste repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Voilà. Hanyuma abo bana wamengo nyene birabaye barahije n'utsinda bishaka kandi arije ko barayitsinze. Kace ko babashi. Amen. Wanukuza n'abandi kuri nishara kanje muravyumva vraiment ko usivye ko n'ubumenyi bwo mw'ishure bugwiriye no kubigisha ubuntu bw'ubuntu kuba kumwe kuba abana bavukana ko naco bagishoboye urakoze cyane master sinkekeranya ko abantu bazotwumviriza kuri Axe ya Vice TV bazoryoherwa cyane n'iki kiganiro cacu murakoze cyane barakunze kuvuga yuko muri aya mashuri yanyu nari navuze ko ndakigaruka ko mukanya amashuri y'abihebeye Imana usanga bakaze bavuga ngo muba mukaze namwe bwe niraza ko amaze kuvyuvuga ko mukanya mwari mwabicishije none uko gukara kwanyu kuba gufise ihangiro ijyahe iryo hangiro muramaze kubona ko rizana umwimbo yego cyane mu Kirundi baravuga ngo nta kurera tanga ukuzino cyangwa kurabona bakwe yego ni ukuvuga kureka umwana akigira ibyo yishakiye ataco yubaha atazi kubahiriza umwanya atazi no gutunganya neza ibyiwe ugasanga umureze umureka nimba acerewe ntaco bitwaye hanyuma kandi muri iki gihe hari ukuntu umengo bigisha ukamengo kirazira ntikibaho igasubirirwa na ntaco mu gihe cyo kuba kirazira bigirika ati ntaco naho wongera iki twebwe si uko ntituba dushaka yuko abana bacu bakura ari batanga ukuzino tuba dushaka yuko abana bakura ari abantu bafise indero nziza rero biradusaba yuko rimwe na rimwe usanga twakaze tukabakarira kugira ngo bagire ico bavuye ntitubakarira ku bana umwana kumbure yuko uramubwira ati wacerejwe n'iki utirabiye hirya mu gihe yacerewe ucumureka ati yibandanirize mukamubaza ukamuhamagara ukamubaza ati wacerejwe n'iki akabona ko uwo munsi ati jewe ncerewe barambaza canke ncererwa rimwe na rimwe bibaye ngombwa bagahanwa yego rimwe na rimwe bagahanwa ku munsi ukurikira burya ntasubira gucererwa aca atangura kuja nibubahiriza ati reka ntegerezwa gushika ku mwanya igikorwa cose kikaba ku mwanya wacu rero iyo tubaye strict gutyo aca bibonamo gukara ukaba umengo turakaze cyane ariko bamaze gukura niho babona ko bya bindi byabagiriye akamaro bamaze kubona yuko umuntu bavuyemo mwebwe ku bisanzwe ko ndavyumvise muba muri ko mukara kugira ngo mubagire abantu bo ku rutonde rwiza ego cyane none gama baravuga yuko ubumenyi mu mashuri bugenda butituka mbere n'indero ikagenda iba nke mu mashuri mwebwe murakunda guhura n'ivyo bibazo mbega iyo muhuye navyo mushamwitwara gute byuko ubumenyi bugenda burasubira inyuma ibyo ntawe ubideha biraboneka kuko twebwe naho twakira abana kuva muri maternelle baguma ngaho bose kandi hariho n'abaza baraza mu nyuma biyongera ko kuri chaque niveau ugasanga harimo bashasha bagiye barajamo bigatuma tubona babandi bashasha kutubwirizwa nabo nyene kubashira ku rwego rw'abandi niyo rero turaheza tukabona yuko abana bagenda ubumenyi bugenda gusubira inyuma ugasanga uko bari bameze mu myaka iheze uko n'umwimbu waba umeze uko abana bisigura neza siko bikimeze mugabo ku kijanye n'indero jewe gushika ubu mbona tugerageza kudushoboye naho
ntambamyi nyinshi ziva mu miryango izijanye n'ibihe vya none turimo hari igihe bishobora kutwononera mu ndero mugabo turagerageza uko dushobora kugira ngo wa mwana wacu agumane ca kibanza ry'ateka aho bagira bati uyu ni produit ya Michel Archange. Ego urumva ko mugerageza none mushe mugira impanuro mugiye mutekereye abarezi bandi bariko barahorokerwa kumbure bahura nuko gusanga ubumenyi mu bana bugabanuka agakoresha ingufu nyinshi gashoboye gutuma adebukirwa canke agashahura n'iyo ndero nk'ivyo avuze vyose ukamenya ngo uwo mwana ntariko aravyumviriza mugira impanuro mu batekereye kugira ngo ntibadebukirwe ndetse na nyabana mugira impanuro mu batekereye kugira ngo basubire bavyure ingufu nyinshi kugira ngo noneho basubire kuri rwa rugero rwa kera ntitugume dutera tuja hasi ahubwo tuduge kandi. Ubu urabona abantu barakunda kwiyorohereza tukabibona no muri abo bana bacu ntibashaka kuruha ntibashaka ikibagora bashaka kuguma bisamariye muri na biriya ibintu nyene babona ko byoborohereza mu buzima bakagerageza kurondera ibyo ariko mu kirundi abantu ntabwo akatamugora rero bakagira bati ushaka umuce acika ijoro ko abana bamenya kuvyuka mu Faransa baravuga ngo le bonheur est à ceux qui savent se lever tôt qui savent se lever tôt ko bamenya kuvyuka kandi bakavyuka bafise ihangiro jewe ngiye gukora iki hanyuma bakamenya yuko ubuzima butorosha atari ukorosha bategerezwa gukora n'inguvu nyinshi abana bagakura mu mutwe yuko ibintu vyizana ashobora kuronka amanota atayakoreye ashobora kuronka umwimbu mwiza atanguvu yashizeho ibyo bakabikora mu mutwe bakamenya yuko nimba wihayihangira jewe nshaka gushikana amanota aya wamaze kwiryo hangiro ugerageza uko ushobora kose kugira ngo ushikire abantu tushaka hanyuma ingorane rega nuko benshi usanga n'iryo hangiro batagiye arabyuka agatonda ku ishuri umucaye agahitana amakaye ntiyanaravye no kuri orera ibyo afise agacaca zanya amakaye agatonda mu ishuri ntiyigeza naraba ibyo bize ejo agatonda mu ishuri mu mutwe w'imbere hakaba hariyo ya filime usanga hanyuma agaca yicara mu ishuri babaza akabura ico yishuri jewe rero nkuko twama tubihanura abavyeyi bagerageze kwegera abana babo babaganirize barabe ko bakora amadevoir babahaye hanyuma kandi ibyo batumva n'ingorane zimwe bahura kw'ishure baronka akaryo ko kubiganira turasanga abavyeyi bamwe bataronka umwanya wo kwegera abana babo ngo babavugishe hanyuma ugasanga twebwe ngaha kw'ishure turagize ingorane ku mwana kumbura ingorane zabereye muhira ntazazizanye naho kw'ishure rero kugira ngo ubumenyi butere imbere uruhara rw'umuvyeyi ntasubirizwa uruhara rw'umwigisha murezi n'uruhara rw'umwana none gamasa baravuga ko kwigisha ari umuhamagaro mwebwe musanzwe mufise umuhamagaro wo kwihebera Imana bene mwaciye musanga n'umuhamagaro wo kwigisha kurera ibibondo nawo byaciye byisanga nawe cyo kibazo nariko nagihereye mugabo ndacibukiye aha tugejeje ikiganiro mwasanze iyo mihamagaro ibiri yahamagaranye mbega nta ntambamye muhura nk'umurezi kandi ukaba wihebera Imana murakoze cyane ni kuvuga kwihebera Imana kuba umwigisha murezi biranywanye rwose jewe nari nababwiye mu ntara sinigeze nimbira ko nzoba umwigisha sinigeze nimbira ko nzobikira hanyuma nta cimbiro cyo kumwigisha nari mfise mugabo maze kwihebera Imana numvise ndabikunze kandi n'ubu nyene ndacabikunda ndabinezererewe cyane ni byiza hanyuma kumwigisha ntabyo nigeze niyumvira nawe nyine mariye kwihebera Imana sinagera niyumvira ko bizoshika nkamwigisha mugabo babintumye
akaba ari bwo butumwa bampaye Yego. nce ndabikunda kandi ndabibazemo igihe kinini n'ubu ndacabinezererewe Yego cyane. ku buryo numva umengo ni passion Yego. kwigisha kuko aha mu bisanzwe umuyobozi ari usanga afite ibikorwa byinshi akabura akanya ko kuja mu ishuri mugabo sinshaka gutakaza iyo contact n'abanyeshuri, contact direct nca ndaba amakuru makeyi nkaza ndigisha kuko kwigisha ndabikunda kandi cane ndakora ndabinezerewe. Ego reka ndabibarize ikibazo c'amatsiko kugira ngo nshobore gutahura mbega ngiriye ko ndababaza hano abana baza hano baza mwishure rya bene umukama Michel Kanje ishure rya bene umukama mbega ko mwavuze ko ryatanguye mu 1985 ikaba rigeze no munsi hari abigeme murabona batambukira muri yo ntambwe yiwanyu bavuye kuri rino shure bakaza kwihebera Imana? Murakoze cyane. Hari igihe duhora twibaza kandi n'abandi bakabyibaza kumengo abihebera Imana kenshi usanga bava mu makati ari kokile canke mu hariya ruguru aha mu gisagara nta munyeshure turaronka hejeje ngaha muri Michel Kanje azamu abikira bene umukama nta mwigeme turaronka ebwe hariho abaja mu basaseridoti mugabo nta mwigeme turaronka aza kwihebera Imana. Basi muri ayo mashuri ya ruguru hari ivyo murumva ko hari abavuye muri ayo mashuri yo kwihebera Imana yandi agiye Ingozi canke bagiye kwihebera Imana? Nk'ay'Ingozi biracari rito biracari ritoya mugabo harimo abazokwihebera Imana ko ndazi nk'umwana twaganira kandi yari akuze yigiwe wanashaka na hano urumva utwana dutoyi aba bana bakiri muri primaire wanamubaza kumva azomubikira nzomubikira kubera ko ushaka kuba umubikira ngo ushaka kuba agacatora ushaka kuba nka masseur niba ari la directrice canke maîtresse wiwe akumva yuko ari intangangero kuri we kandi ivyo vyose nizigiye ko bazovamo kubera burya umuntu aba icabonye abo muri entourage arimo bari bashimye ibikorwa mukora namwe nkeka muzobonamwo abigeme baje none masa tubakengurukire ko mwadukundiye tukabakira kuri Axe Vibes TV mukomere kuri iryo banga ryo kurera kubera umuntu w'iteka yubakirwa mu bumenyi yubakirwa mu ndero ubuntu akuye mu hari karagendera mu byo ari karacamo turumva neza ko muri Michel Kanje havamo abantu b'ubuntu kubera iyo ndero ubuntu muba muri ko murabahereza. Twahavuye tuganira n'umunyeshure twasanze hano kuri no shure rya Michel Kanje none tumusabe nawe atwidondore. Murakoze cyane ku mazina Ninziza Charite. Ninziza Charite. Charite wiga mu mwaka wa kangahe? Niga mu mwaka wa mbere mu gisata c'indimi. Mu gisata c'indimi. Ego cyane none ga Charite mwatanguriye hano? Oya. Wahaje yacu. Ndahaje uyu mwaka. Wahaje no mwaka. None ga Charite kugira ngo wiyumvire kuza hano kuri no shure wahumvise iki canke ni iki cagusunikiye kumva woza kwiga hano? Icyatumye nza kwiga kw'iri shure nuko nari narumvise amakuru y'uko ni ishure ryiza ritanga ubumenyi bushimishije kandi n'indero yabo ari nziza cyane barera neza urwaruka rukavamwo abantu bazima. None ga Charite umaze kuhashika wasanze ivyo bakubwiye vy'ukuri bihari? Ego ubumenyi urabona ko babutanga ku rugero gusumbirije aho mwaje mwumva? Ego cyane ico ni ciza ko wabisanze biruko. Mbega none Charite wowe usengera mu idini ryahe? Murakoze kumbaza ni sengera mu ishengero ryitwa Agape Caris Keleb. Agape isigura urukundo, Caris isigura ubuntu,
cyane urakoze. None umaze kuba usengera muri Agape ukacuza ukahasengera iri shure niryo abo mu muryango w'abakatolika, wasanze babafata kumwe abavuye mu yindi dini n'abanyeshuri basanzwe ari abakatolika ntako bagirira abo bakatolika gasumbirije mwebwe muba mwazananye mu yandi madini? Oya, twese badufata ku rugezo rumwe, badufata ku rugezo rumwe, baragerageza kuturera neza, bakadukundisha Imana, kuko hariya batwigisha Imana kandi no ngaha batwigisha Imana. Ego, ico ni ciza cyane. Bambariye yuko uri mu baserukira abandi kuri rino shure. None witegereje urundi rwaruka rugenzi rwawe, urabona iyo ndero watubwiye yuko waje ukurikira hano, abo bana wahasanze wumvura mushaje, abo bandi bana wahasanze warabasanganye ya ndero wumva bariko barakubwira? Musanze hari icyo bavuga ngo nta mwonga ubura isato. Uri kuraraba hariho abana usanga bafise indero, mugabo bya bindi bavuga ati benshi bashoboka, benshi bashoboka indero barayifise, n'abandi nyine biba ubona ko bitaza. Dufise ubuyobozi bwiza, baragerageza kugira ngo nabo bashobore kuvamwo abantu bazima. Nabonye byitwa ngo baragorana, ubuyobozi buguma bugerageza kugira ngo barabe nabo ko bagira abantu bazima. Ego cyane. Charite, urakoze cyane kuri ikiganiro cyiza uduhaye, turagukengurukiye. N'undi munsi tuzoba dushaka iyindi ntahe kuri rino shure tuzokurondera, kandi nibaza ko uzotwitaba naho uzoba warahahejeje tukagukenera, ko numvise ukeneye kuzomenya byinshi kuri rino shuri, ko waje ufise ikikuzanye uje uharondera. Turagukengurukiye cyane rero. Murakoze cyane. Anje ndabakengurukiye. Ego cyane, buri munsi mwiza. Ndabakengurukiye cyane kuri uwo mwanya mwaduhaye. Ndabizi ko muba mufise ibikorwa byinshi, ariko mwatwigoreye muraduha akanya kuri Axia Vibes TV. None nanje ndongeye gutera intege abanyeshuri bose aho bari, babandanye bakomeza kwigana umwete. Abigisha barezi namwe mukomere kwibanga, ibanga ryo kurera ryama ritoroshe, natwe bw'abavyeyi muhira turabona ko ibanga ryo kurera ntiriba ryoroshe, ariko mukomere cyane. None rero bakunzi ba Axia Vibes TV, nibaza ko iki kiganiro cagizaho kidukuye naho kitugejeje nk'abavyeyi twatumiriwe kwegera abana bacu n'ibindi. None tubandanye rero duhana ibiganiro dukuzanya mu iteka, haba mu kwemera haba no mu bumenyi bwo kw'ishure. Rero ndabasabire wa mugenzo wacu utaragira sabone, ugende ugize sabone, mudusangirize ibi biganiro ducisha kuri Axia Vibes TV, mubandanye mubihereza n'abandi kugira ngo nkuko nabivuze tubandanye dukuzanya. Jewe kubwa Axia Vibes TV yari Nemeyimana Jean d'Arc umukutsa kivi, hama umutumire wacu nawe ndamugore asubire atwidondore. Ego Mama Flora Ndwayezu umubikira mwe muka. Ego cyane, murakoze kugira aho muba mubaho.